woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'icenda. Aja mu bwato arajabuka ashika mu gisagara c'iwabo. Bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati, humura mwana wanje, ivyaha vyawe urabihari. Bamwe mu bahinga b'ivyanditswe baribwira bati, wararyojeje. Yesu amenye ivyo biyumvira arababaza ati, ni igiki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu? None icoroshe ni ikihe? Nukuvuga nti uhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga nti vyuka ugende? ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, bunabwira ikimuga ati, vyuka wikorere inderuzo yawe utahe. Aravyuka arataha. Ishengero ribibonye riratinya, rihimbaza Imana yahaye abantu ububasha bene ubwo. Yesu ahavuye abona umuntu yitwa Matayo yicaye aho yatoreza ikori, aramubarira ati, nkurikira. Ava hasi aramukurikira. Kandi Yesu acicaye mu nzu hamwe kwa Matayo ariko ararya, haza benshi mu batoza kori n'abanyavyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa biwe bati, Ni igiki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyavyaha? Avyumvise aravuga ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abagwayi. Mugende mwigira ijambo, muritahure, imbabazi nizo ngomba, si bimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyavyaha. Kuri we haza abigishwa ba Yohana bati, ni igiki gituma twebwe n'abafarisayo twisonzesha kenshi, abigishwa bawe ntibisonzeshe? Yesu arababaza ati, abatowe boba barabate bakiri kumwe n'umukwe? Hari imisi izoza umukwe akugwe muri bo, niho bazokwisonzesha. Ntawokomeka ikiraka c'igitambara gishasha ku mpuzu y'umushire, kuko ico kiraka gitabura impuzu, intoboro ikarushiriza kuba nini. Ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, imikuza yoturika, umuvinyu ugashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko umutobe w'umuvinyu bawutara mu mikuza mishasha, vyompi bikarama. Akibabwira ivyo, haza umukuru w'isengero ry'Abayuda aramupfukamira ati, umwana wanje w'umukobwa aracikanye ubunyene, nuze se umurambike kw'ikiganza asubira abe muzima. Yesu ava hasi aramukurikira, bo n'abigishwa biwe. Buno umugore atakaza amaraso menshi, yari abimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yiyumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati, humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akiri uwo mwanya. Yesu ashikiriye inzu y'uwo mukuru, abona abavuza imyironge n'abantu benshi bakoma induru, arababwira ati, nimuhave, kuko umukobwa atahwereye ariko asinziriye. Baramutwenga bamushimanga. Abantu bamaze guhindirwa hanze, arinjira amufata ukuboko, umukobwa aravyuka. Iyo nkuru ikwira muri ico gihugu cose. Yesu avayo, akiriko aragenda, impumyi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti, tugirire imbabazi, tugirire imbabazi mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi mwana wa Dawidi. Ashitse mu nzu, za mpumyi ziza kuri we. Maze Yesu arazibaza ati,
murizeye ko nshobora kubikora? nazo ziti Ego me mwami. aca akora ku maso yabo ati Bibabere nk'uko mwizeye. amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanikiriza ati Murumva, ntihagire umuntu abimenya. ariko basohotse bamukwiza muri ico gihugu cose. Bano bagisohoka bamuzanira ikiragi cinjiwemwo na dayimoni. Dayimoni amaze gusendwa ico kiragi kiravuga, kandi ishengero riratangara riti mu Bisirayeli ntihari bwaboneka ibimeze bityo. ariko abafarisayo baravuga bati umukuru w'abadayimoni ni wamushoboza kwirukana abadayimoni. Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu nsengero z'Abayuda, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabage nk'intama zitagira umwungere. Maze abwira abigishwa biwe ati Ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nye n'ivyimburwa arungika abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Matayo ikigabane c'icumi. Ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'izo ntumwa 12 naya: uwa mbere ni Simoni yitwa Petero, mwene nyina Andereya, Yakobo umwana wa Zebedayo, mwene nyina Yohana, Filipo, Barutolomayo, Toma, Matayo umutoza kori, Yakobo umwana wa Rufayo, Tadayo, Simoni umunyakananayo na Yuda Isikaryota umwe yamugura. Yesu atuma aba12 arababarira ati Ntimuzojana inzira ija mu banyamahanga canke mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli. Uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni. Mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Ntimutekere izahabu canke amahera canke ibingorongoro mu mifuko yanyu, canke isaho y'induhuro, kandi ntimujane n'amakanzu 2 canke ibirato canke inkoni, kuko umukozi akwiye impembo yiwe. Igisagara cose canke imihana muzoshikamwo, muhabaze uwubereye, mumurarire gushitsaho muzovirayo. Mucinjira mu nzu muyiramutse. Nyanzu niyabibereye, amahoro yanyu azoyizako. Niyabitabereye, amahoro yanyu azobagarukako. Kandi umuntu natabakira canke ngo yumve amajambo yanyu, muve muri ino nzu canke muri nyagisagara, muzokunkumura umukungugu wo mu birenge vyanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'imanza igihugu c'i Sodomu n'i Gomora kizogira agahengekezo kurusha nyagisagara. Raba ndabatumye muri nk'intama mu mabingira hagati. Nuko mugira ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe. Mwirinde abantu, bazobashengerana mu manza, babatonagurire mu nsengero zabo. Bazobajana imbere y'abaganza n'abami babampora, muzoba ikimenyetso kibabera icabona bo n'abanyamahanga. Ariko babashengeranye, ntimuzohagarikira imitima ico muvuga n'ingene muzokivuga, kuko ivyo muzovuga muzobihabwa muri ako kanya. Kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mpwemu wasavugira muri mwebwe. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Nibabahama mu gisagara kimwe, muhungire mu kindi. Kuko ndababwira ukuri yuko mutazohetura ibisagara byose by'Isirayeli, umwana w'umuntu ataraza. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umushumba ntaruta shebuja. Umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe, n'umushumba nka shebuja. Nyene urugo ko bamwisebeye Zeburi, none abo mu rugo rwiwe ntibazorushiriza kubita batyo. Nuko ntimuzobatinye,
kuko atacatwikiriwe kitazotwikururwa canke kinyegejwe kitazomenyekana. Ico ndababaririra mu mwiza muzokivugire mu muco, kandi ico mwongorewe mu gutwi muzokivugire ku mazu hejuru. Ntimuzotinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cane cane mutinye uwushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta, ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi. Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Nuko ntimutinye, mwebwe muruta utunyoni twinshi. Umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data wo mw'ijuru. Ariko umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu, nanje nzomwihakanira imbere ya Data wo mw'ijuru. Ntimwiyumvire ngo naje gutera amahoro mw'isi, sinaje gutera amahoro atari inkota. Kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyina bukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Uwukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi uwukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Kandi uwutikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Uwurokora ubugingo bwiwe azobubura, n'uwuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Uwubakiriye abanyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uwuvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uwuzoha umwe muri abo bato urwato rw'amazi afutse gusa kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.